Kaze kw'ihuriro ryanyu ikiyago web tv. Uno musi nkuko twabibemereye turaza kuganira ku bijanye n'isoko y'inzoga yo muri province ya Cibitoki. Benshi muri mwebwe mwarashoboye kuraba amasanamu y'iyo soko. Turazi neza yuko mufise vyinshi muivugako, ariko rero tukabasaba yuko hako munegura mwogira ico mutanze, haba mu vyiyumviro canke ababishoboye mu bikorwa, kugira ngo hashobore guhinduka iki canke kiriya mu biko birakorerwa muri iyo soko canke muri iyo soko rusange. Nkuko rero twabibabariye, turaza kubandanya, ariko turaza kugabura ibice bishika kuri 2 canke 3 kugira ngo tuze turahanahana ivyiyumviro. Abari hafi barashobora kuduhamagara kuri WhatsApp, abadashoboye kuduhamagara kuri WhatsApp naho bakatwandikira kuri Twitter bakoresheje akadirisha rugombo. Muri ico gihe rero turaza kuronka ama tweets yabo, hanyuma turaza kugira ico tuyavuzeko. Bishobotse ari bibazo turaza kuraba ivyo dushobora kwishura, hanyuma ivyo tudashoboye kwishura navyo abandi barashobora kugira ivyo bashikirije nk'inyishu kuri ivyo bibazo vyoba biriko biratangwa. Reka rero dutangure ikiganiro cacu tuvuga yuko by'ukuri hariyo benshi muri mwebwe mwabonye n'ivyo iyo soko irimwo vyinshi, ariko imbere yuko tuzana amasanamu tubanze tuganire gatoya kubijanye n'inzoga canke inzoga y'ikirundi cane cane. Inzoga y'ikirundi rero iri mu mico canke mu migenzo y'ikirundi. Imigenzo nayo rero haragera igihe ishobora guhinduka canke ntihinduke, ariko turavye ukuntu umwanya ugenda ibintu birahinduka, bigahinduka neza canke bigahinduka nabi. N'imigenzo nuko nyene irahinduka, ikahinduka neza canke igahinduka nabi. Ariko rero twibaza yuko vyiza iyo migenzo yohinduka mu nzira nziza, kugira ngo akarorero kaboneke keza muri iyo migenzo. Inzoga rero na cane cane inzoga y'ikirundi yamye iranga abarundi, kandi intara zimwe zimwe zirafise inzoga basanzwe benga bivanye n'intara. Ugaca usanga mbere iyo nzoga iranga iyo ntara canke ako karere. Nkuko twabivuze, birashobora gushika ibintu bigahinduka, iyo mico igahinduka neza canke igahinduka nabi. Ariko rero turaza kuraba cane cane ukuntu iyo mico canke ako karanga kohinduka mu nzira nziza. Kugira ngo rero akaranga gahinduke, hariho ibintu vyinshi dushobora gufatirako, na cane cane ivyo tufatirako twashoboye kubona hafi ni ibintu bibiri. Hakaba hariho amategeko canke ikigira kabiri ukurondera iterambere ry'igihugu. Ivyo bintu bibiri rero birakunda gutuma akaranga gahinduka. Turaza kuganira rero kuri ivyo bice bibiri, igice kijanye n'ukuntu amategeko ashobora guhindura akaranga, n'ukuntu
ironderwa ry'iterambere mu gihugu rituma naho nyene akaranga gahinduka. Aha rero tukavuga akaranga dufatiye kuri iyo nzoga y'ikirundi yitwa Rugombo. Tutaraja kure rero, reka turabe ayo masanamu hanyuma muze kugira ico muyavuzeko. ziva mu misozi muri zone ziba cyane cyane ziva mu inzoga nyinshi. Abantu bavuye Bujumbura burya bari bahonja baja guhonjesha iziryoshe kwa Bujumbura. Aba bagura rapima mu mabare mugabo hariho n'abaje Bujumbura, mugabo baje Bujumbura gushika isaha 3 abatashe byose bisigara biteretse ngaho isoko nyene. Abantu ni benshi kuko ibyo bashora byadivye ntibigira iyo biva niyo bija. We nubona ko byadivye byabuze iyo biva niyo bija kubera yuko nta baguzi bacu bahari. Bazanye ibintu umunani abakiriya turaronka mbona bataza kuhonja ibiryo ni bitanu n'atanu cyangwa 6,000. Nitinga tari muti yego naho nje nari ntibaborerwa agiye bataborerwa kuko hariho abamira hariho n'abaciba hari igihe aryoherwa n'igihe ahagaye kandi ziraryoshe ziraboreza ntagashobora kuguma yikoresha kuboreza. Fata ndiko ndagasoma ngira niho byo abahonja nababa bariko baragura mugabo harimo n'abashaka kwinywera izagusa bashaka kubera ziryoshe bashaka kwinywera cyo agonda ntanakugurira agaca yigiye. yewe wumve we wagiye we muzee nahereye kare ari n'ubu ndicyayinwa singanaga senazanye 9 ariko bampaye 1500 nahomba none ziguze ibitoki nk'umuzigo nkacangura y'ibihumbi 30 nkacangura ishibido icatanu umukozi imponda ntirimo none je wumva nkahomba turabibitsa bigasaza mu nyuma tugasesa nta garanti bifise. Garanti yabyo ni iminsi 2-3 ibaye iminsi 3 sesa. Soko y'izi nzagwa byatuze tuzigana nazo zigire garanti zibe nka Pierre zibe nka Nyongera. Ego nkuko mubibonye rero iryo ni isoko riri mu Cibitoki, isoko idandarizwamwo inzoga bita Rugombo. Nkuko turiko turavuga rero hari ibintu bibiri bishobora guhindura
akaranga twabonye yuko inzoga ziri mu karanga ku Burundi ariko rero uko tubona zidandazwa naho zidandarizwa birashobora guhinduka canke uko zitegurwa nako nyine kurashobora guhinduka bivanye n'ibintu bibiri. Ikintu ca mbere n'amategeko, ikintu kigira kabiri ni irondegwa ry'iterambere mu gihugu. Kubijanye rero n'amategeko twarashoboye kugerageza kurondera ngo turabe by'ukuri ko hoba hari amategeko agenga inzoga z'ikirundi, ariko aho twagejeje amaso ntitwashoboye kuronka ayo mategeko. Twasanze hari amategeko murantunga y'igihe c'ababirigi. Ayo mategeko nayo yashizweho agenga inzoga zimwe na zimwe, kandi muri ayo mategeko rero hariho ukuntu batanga insiguro y'inzoga y'ikirundi. Iryo tegeko rero rivuga yuko ryita iyo nzoga mu gifaransa boisson murantunga amajambo aranjanye gatoya, barafise ukuntu bayise, ego ndavyibutse neza, ni boisson de préparation indigène. Bakavuga rero yuko izo nzoga zoba ari inzoga bita pombe canke inzoga zigizwe mu bigazi, ariko rero bagaca bavuga yuko hoba hariho n'izindi. Murumva yuko hoca hajamwo na rugombo canke impeke n'izindi. Ariko rero naho iryo tegeko ryavuze yuko hashobora gufatwa ingingo canke gusohokera irindi tegeko rigenga iyo nzoga canke izo nzoga zikorwa mu nzira z'ikirundi canke ku buryo bw'abarundi, iryo tegeko ntitwashoboye kurironka, ariko twagiye turabona ayandi mategeko agenga izindi nzoga zisanzwe cyane cyane imivinyu canke ibiyeri, ariko inzoga zikozwe kirundi ntazo twashoboye kuronkera amategeko azigenga. Aha rero tukavuga uko kubera ubiravye neza, kugira ngo amategeko asohoke agenga inzoga kanaka ni kubera yuko hariho ikintu kanaka igihugu gishaka gukingira. Turashobora gufata nk'akarorero k'amagara y'abantu. Mu gihe rero amagara y'abantu ashobora kubangamirwa n'inzoga, leta itegereza gufata ingingo kanaka kugira ngo ikingire ubwo buzima bw'abanyagihugu canke ayo magara y'abanyagihugu bivuye kuri izo nzoga. Ariko rero kubera ati amategeko ahari, biraboneka neza yuko muri iri soko turiko turabona mu masanamu hariho ibintu byinshi bitegerezwa guhinduka. Ariko rero tutarabandanya, tubanze twumvirize akaririmbo, hanyuma turaza kugaruka tubandanye n'ikiganiro cacu. Ufise rero ico uterera, urashobora guhamagara ku nimero zacu za WhatsApp musanzwe mumenyereye, canke utwandikire kuri Twitter na Facebook. Kuri Twitter ukoresha akajambo akadirisha rugombo, hanyuma Twitter yawe turaza kubibona hano. Hanyuma abariko baradukurikiranira ikibiriraho kuri YouTube barashobora kugira nabo nyene ico bayivuze ko, ari commentaire canke ari kwishigikira canke kubaza ikibazo, barashobora kubaza ikibazo. Reka rero tufata akaruhuko gatoya, indirimbo ijanye n'ivy'inzoga nyene,
hanyuma turaza kugaruka. Basanganywe kwamye rusosa sose bacetse muraha sose namwe basangwa sose soma musobere sose akagwa karaho sose kagenewe umukwe sose nekarebwa n'umuheta sose nemwetenyezerare sose irembo rirateze sose rekomare vyara mbega wasomye se nawe wasomye sose ubwokwa kwa rero sose ruremo mubende sose ruremo ntango sose musome mwiyongereza sose kandi mwigerereza sose nero batembagaze sose naho turusoma sose n'inkora mu mubendeza sose ndagokore mu bantu sose mbega wasomye se nawe wasomye akabanga sose iyo ntango y'iwacu sose kitire kugutumira sose mu gusoma barahesha sose kubera mu kuyigana sose tukanesha umwambiro sose kandi wabiteza sose mutaravyura abagema sose mbega wasomye nawe wasomye sose kera na kera sose umwambere uheye sose batumira ababanye sose bagatumira abagenzi sose n'umuryango ukaza sose bamaze guhemba sose baca batamba sose bigera hejuru sose ngo warumpereke sose mbega wasomye sose nawe wasomye ego turiko turaganira ku bijanye n'isoko mubona y'inzoga y'ikirundi
yitwa rugombo. Ariko nk'uko twari turabivuga, naho turi turaganira ku bijyanye n'iyi soko y'inzoga yitwa rugombo, birashobora gufasha n'ayandi masoko yose byitwa yuko adandaza izindi nzoga z'ikirundi atari inzoga ya rugombo gusa. Iki gice cya gatatu rero kikaba kandi ari nicyo gice cya nyuma, tuza kuraba cyangwa kuvuga ibyo twebwe twibaza yuko bishobora gukorwa kandi byihutirwa kugira ngo ibyo turiko turabona mu isoko bihinduke canke bimere neza gusumba ibyo turiko turabona. Ikintu rero ca mbere twabonye nuko by'ukuri hobaho itegeko rigenga ukuntu inzoga y'ikirundi iyo ariyo yose uretse rugombo, ukuntu izo nzoga zotegurwa, ukuntu zotekerwa, ukuntu zokunguruzwa, ukuntu zobikwa, ukuntu zodandazwa. Ibyo byose rero bikagengwa n'amategeko kubera imvo zitari nke, na cyane cyane imvo ijanye n'amagara y'abanyagihugu. Ibyo tubivuga kubera ubiravye neza urabona neza yuko abaja kugura izo nzoga ntibashoka bashika bafata inzoga kanaka canke ibido kanaka, bagenda bahonja buri bido kugira ngo bumve inzoga iryoshe gusumba iyindi iba ariyo batwara. Ibyo rero hariho ingaruka bifise, ariko twavuga ko akarorero mu gihe hariho itegeko rigashinga ukuntu inzoga itegurwa, haba hariho ibipimo bitegurwa kandi bikoreshwa mu kwenga iyo nzoga. Ni ukuvuga yuko ibyo bipimo bikurikijwe, inzoga zizoza zifise akanovera gasa na kamwe, naho usanga kenshi ibitoki canke ibindi bintu bikorwamo inzoga bishobora kuba byararimwe ahantu hatandukanye, bikaba bifise akanovera gatandukanye. Ariko mu gihe ibipimo bibaye bimwe, haraza kuba akantu kashaka nko kungana mu bijanye n'uburyohe. Ariko mu gihe atari ibipimo, hari abashiramo amazi menshi, hari abashiramo amazi make, hari abashiramo umwambiro mwinshi, hari abashiramo muke, ugaca usanga rero ntibimeze neza, bigaca bituma abagenda guhonja baguma bahonja, kandi mwabonye n'ukuntu bahonja bagenda bashiramo umukenke, bakwega, baciragura, bakwega canke bacira, babicirira hasi nyene, ukabona yuko ari ibintu bidashemeye, bitari mu isuku ryinshi. Kugira ngo ivyo rero ntibibe, ayo mategeko asohotse hagashingwa ivyo bipimo bategerezwa gukoresha, canke bagakoresha mu gihe badashizeho ivyo bipimo, babonye yuko bidashoboka yuko ivyo bipimo bishobora gufasha, bagakoresha n'ubundi buryo bwo kugira ngo abanyagihugu bagiye kurangura boza barapimirako canke guhonjerako murantunga, bagakoresha nk'akantu k'agakombe gatoyi kugira ngo baze baranywa dukeya, bumviriza ukuntu inzoga imeze, bayishima canke batayishima, bikagenda uko. Aho rero no kubijanye amategeko, ariko birashobora gushika ugasanga ibintu by'amategeko biragoye, bishobora gufata n'igihe kirekire. Mu gihe rero bifashe igihe kirekire, hariho n'ubundi buryo bushobora gukoreshwa. Tufashe nk'akarorero, kandi nabo nyene babyivugiye,
bavuze yuko bakeneye yuko boronka ukuntu izo nzoga zikorwa mu buryo bwa kijambere. Ni ukuvuga yuko aboba bafise uburyo bwo gukora ayo mahinguriro akora izo nzoga barashobora nivyo gushira umutahe wabo muri ayo mahinguriro kugira ngo bagire inzoga canke benga inzoga z'ikirundi zimeze neza, zifise n'isuku nyinshi itashobora gutuma haba ingorane ku magara y'abanyagihugu. Kuri ubwo rero abo bariko baratwumviriza canke abashobora kugira uwo mutahe barashobora kuja muri leta bakavugana na leta bakaraba ukuntu leta yobafasha kugira ngo bashobore kugira ico gikorwa cyo kugira ngo bakore iyo nzoga y'ikirundi ku buryo bwa kijambere. N'ubu turacabandanya turindira yuko muduhamagara canke mutwandikire kuri Twitter na Facebook mukoresheje akadirisha Rugombo. Tukibandanya rero tuvuga ukuntu twe tubona ibintu vyokorwa mu gihe amategeko adashoboye gushigwaho agenga izo nzoga, ukuntu zitegurwa, ukuntu zitekerwa, ukuntu zidandazwa naho zidandarizwa, canke ntihaboneke uburyo bwo kugira ngo haboneke abantu bafise uburyo bwo kugira ngo bashinga amashirahamwe ashobora gukora inzoga ku buryo bwa kijambere. Hariho ubundi buryo bushobora gukoreshwa, bwoba ari uburyo bwo kugira ngo bategure ico kibanza mubona kugira ngo kimere neza gusumba uko kimeze ubu. Turizera neza yuko abaza kudandaza inzoga zabo muri iyo soko bose canke mu zindi soko zose zidandaza inzoga z'ikirundi boba batanga ikori. Nimba batanga ikori rero, iryo kori ryari rikwiye gukora mu kugira ngo risanure iyo soko, bayubakire neza kugira ngo abanyagihugu baje kudandariza ahantu hatari vumbi, n'abaza kugura baze kugura ahantu hatari vumbi. Ivyo navyo nyene birashoboka, na cane cane ko haba hari ikori riba ririko riratozwa ku bantu bariko baradandaza. Kandi ivyo vyonafasha mbere kugira ngo amagara y'abanyagihugu amere neza. Aho hofatwa kandi n'akakarero twatanga ko guhimiriza abanyagihugu gutangura gukoresha udukombe duto duto kugira ngo bahonje, canke guhimiriza abanyagihugu badandaza izo nzoga kugira ngo baze barakoresha ubwoko kanaka bw'ivyo botekeramo canke boshiramwo izo nzoga ku buryo bidashobora kuba ari ibintu bitera ingwara mu banyagihugu. Tubandanye n'iki kiganiro, n'ubu turacarindira kubahamagara. Abashobora guhamagara barashobora guhamagara bakoresheje WhatsApp. Inimero zacu musanzwe muzimenyereye. Hanyuma bashobora kwandika nabo bandike batwandikire kuri Twitter bakoresheje akadirisha Rugombo. Turabona yuko ata muntu arandika kuri Twitter murantunga, ariko ababishoboye barashobora kwandika kugira ngo dushobore gusoma ama tweet yabo, tumve ibyimviro bafise kubijanye n'iyi soko canke ku yandi masoko yose yoba afise ikibazo nk'iki ciyi soko tubona.
mbega none wewe woba wibaza yuko ikindi kintu cokogwa kugira ngo ibintu bihinduke muri iyi soko byoba ari ibihe? Ibyo mwibaza uko byohinduka byoba ari ibihe? Udutera kamo kuri Facebook, munantunga kuri Twitter mukoresheje akadirisha Rugombo, canke mudutelefone kuri WhatsApp tuganire mushikirize ivyiyumviro vyanyu. Abatasanzwe bazi nimero zacu za telefone nizo mubona, murashobora no kutwandikira message, ariko kenshi message za tweet za murantunga za WhatsApp biratugora kugira ngo tuzisome turiko turaganira, ariko muhamagaye murantunga biroroha cyane kugira ngo dushobore kuvugana, twumve ivyiyumviro vyanyu kubijanye n'ivyo tuba tuko turavuga. Mu gihe mudashobora guhamagara ariko mukaba mufise Twitter, muraturungikira Twitter kuri iyo adresse yacu, hanyuma ntimwibagire akajambo akadirisha Rugombo. Muri ico gihe tuca turonka Twitter yanyu hanyuma tukaca twishira ahabona kugira ngo abandi bayibone, bamenye ico mwashikirije, bagire nabo nyine ico bashobora kwivugako. Reka tumviriza kandi karirimbo canke turaba kandi karirimbo, hanyuma turaza kugaruka mu nyuma. Marisone nkavugana n'abazungu, ndi kumwe n'umukobwa ndamutereta agakunda, iyo naborewe ni wewe nita umukobwa, nkaca ndakwita kobwa imbere y'abakobwa, bagaca bankunda nanjye nkaca mukunda. Watutse mama wawe umuhora ubusa, ukubita so wawe kubera izi nzoga, ndaguhaye abanywanyi zikwaka umuryango, uri kimaramare mu bandi basore, aho unyuze hose bakwita kiboregwa, wari kuba umuryango mu muryango. Izo nzoga oya jewe sishobora, oya zireke, nakubwiye sishobora. Izo nzoga oya jewe sishobora, oya zireke, nakubwiye sishobora. Inzoga si nziza, ese uri nkande umpanura ngo ndeke izi nzoga arizo mugore, zirakumara amazi. Wataye umugore umusigira abana, urara mu muhanda ntukijya ntukiryama, izi nzoga si zawe ntiwige kunywa isoda, nubikora uzokandwa. wavuze menshi ambabaza umutima, sishaka kurima shakiraha iyo mbyutse mu gatondo nizo nkubita ikizi, reka kwimara umwuka ndazura umupagani atagira harara cyangwa hasaba itabi kubw'amafuti yawe, reka kuvuga menshi ntarakuroga, ikivuga giseka ikindi, ni muri pasiteri jewe aho ndakumva.
inzoga si nziza. ese uri nkande umpanura ngo ndeke izi nzoga arizo mugore zirakumara amazi. ego mwabonye ayo inzoga zikora. Nibyo turimo turaganira ku bijanye n'iri soko mubona ry'inzoga bita Rugombo, ariko ibyo tuwavuganye canke tuko turavugana ntibiraba gusa isoko, biraba n'ayandi masoko yose ari mu gihugu, yaba amasoko adandaza izindi nzoga atari Rugombo canke zidandaza mbere n'ibifungurwa. Nk'uko twabibonye rero, hayakwiriye kuba amategeko agenga ukuntu izo nzoga zitegurwa, uko zitekegwa, uko zidandazwa, n'ukuntu zishobora gutwarwa, kunguruzwa no kubikwa, kuko hari n'igihe zishobora kubikwa zikabikwa nabi ugasanga zirononekaye. Hanyuma mu gihe ayo mategeko adashobora kuboneka vuba, uwo bafise uburyo bwo kugira ngo ashinge ihinguriro canke amahinguriro ashobora gukora izo nzoga ku buryo bwa kijambere, nivyo vyoba vyiza cane gusumba, kuko abanyagihugu nabo nyine baravyivugira bakavuga bati ahubwo nyabuna turakereye yuko twofasha kugira ngo izi nzoga nazo nyene zikogwe ku buryo bwa kijambere. Kandi amato dusumira umenga mu Burundi hari amahinguriro asanzwe akora canke yenga izo nzoga ku buryo bwa kijambere, ariko atari mu maprovinsi yose y'u Burundi, ari mu maprovinsi amwe. Ni ukuvuga rero yuko nko mu Cibitoki ahantu hasanzwe himbuka cane ibitoki kandi hasanzwe hadandazwa cane iyo nzoga ya Rugombo, niho hantu hari akwiye kuja ihinguriro rishobora gukora iyo nzoga ku buryo bwa kijambere. Mu gihe rero ayo mahinguriro adashobora kuboneka canke mu gihe atabantu bahari bafise uburyo bwo kugira ngo bashire imitahe yabo muri ayo mahinguriro, leta irashobora gufata ingingo zimwe zimwe kugira ngo ibintu bihinduke gusumba uko tubibona, na cane cane mu gutoza ikori kuba ariko baradandaza, hanyuma ayo mafaranga agaca yubaka isoko ifutse neza, itabye neza hasi, imeze neza, itarimwo ivumbi, hanyuma bagahimiriza abanyagihugu kugira ngo baze barakoresha ibikombe. Murabona nk'uyu ariko arakoresha igikombe, ivyo ni ibintu vyiza cane. Iyo abahubwo bose bakoresha ibikombe bene ivyo canke udukombe duto duto, bagenda bahongereza muri utwo dukombe, vyoba vyiza gusumba gukoresha imikenke banywa canke murantunga bashira mu kanwa bagasubira bagacira, bashira mu kanwa bacira. Urumva vyoba vyiza cyane bakoresheje udukombe gusumba gukoresha imikenke, kuko hari n'igihe mbere bafata niyo mikenke mbere bagaca bayishira mu mifuko. Urumva yishize mu mufuko agaca asubira kandi akawushira mu nzoga. Urumva abaza kugura iyo nzoga yashizwemwo uwo mukenke ntibashobora kumenya ibyo bavyagiye muri yo bivuye mu mufuko uwashize umukenke muri uwo mufuko nyene. Nuko rero twagumye turindiriye yuko turonka abahamagara canke abatwandikira kuri Twitter, ariko ntabo dushoboye kuronka abatwandikiye kuri Twitter canke ngo baduhamagare kuri
WhatsApp. Ikiganiro cyacu rero kikaba gisigaje gusa iminota itarenga 6 kugira ngo kirangire. Tukabamenyesha rero yuko ku munsi wa Mungu uza atarejo tuzoganira. Hariho umuntu acihamagara. Allô? Oui, allô? Oui, ndagize mwaramutse. Mwaramutse cyane. Yego namahoro hiyo. Allô? Oui, turabumva ariko mengo hariho induru nkeya ku ruhande rwanyu ariko mengo ijwi ryanyu naritoye. Muri bande? Ego. Jewe ni Desire Rudinira. Nkaba mpamagaye ndi Bujumbura. Ego namahoro. None hari icyo wakurikiranye ikiganiro cyacu kibiriraho kuri YouTube? Ego nagira nshikirize kubijanye na gwa rudandazwa. Ego. Gwa zanzoga zo mu Cibitoke bimwe bita urugombo. Ego. Turavye amasanamu mwaduhaye matungikiye turabona yuko isuku koko ridakwiye tukinyuma ariko nkavuga nti abantu bagiye hamwe byose bigashoboka. Yego cyane. Iyo nzoga y'urwagwa bayiteje imbere ndashanje ko mu rugombo ariho hari ibitoki byinshi na cyane musumba handi. Tuna ko uba nk'ihinguriro ry'urwagwa rwiza kugira ruze rufise isuku ryiza atamucafu atansazi hanyuma abantu bose akaronwa neza ruryoshe batagwinuba. Ubundi n'ingwara nyinshi nk'amacinya canke korera birashobora gutera bivanye n'isuku rike biba rirangwa hajya ahantu ho twabonye isuku yo mu rugombo. Bene rero hamwe hoboneka abitanga bakagira imitahe kugira ngo bakore bazana iryo shirahamwe canke ihinguriro kahindura neza izo bakazitekera ku isuku byo babiza gusumba kandi baza ko n'ibiciro bitorenga ngo bibe ko byahora. Yego cyane. Niko ndavyibaza jewe kandi ndabibona. Yego ahubwo murakoze natwe twari twabishikirije kuvuga yuko by'ukuri hatabonetse aboshira iyo mitahe yabo mu kugura amahinguriro barashobora leta irashobora gufata ingingo ziciye bugufi ikahanura abanyagihugu badandaza ibigisha cyane ibijanye n'isuku. Nivyo twabivuze yuko hari ibyo bishobora gukora cyane guhimiriza abanyagihugu kugira ngo isuku ribe ryinshi gusumba uko tubibona. Urakoze neza cyane Rudira kubona wahamagaye. Yego namwe murakoze namwe. Yego muze kugira umunsi mwiza. Tugeze ku mpera y'ikiganiro cyacu. Sawa. Yego bye. Tugize amahirwe umunywanyi wacu w'igihe cyose Desire yamahamagaye kenshi ahamagaye ku hafi ku minota wa nyuma agashikiriza nawe nyene ibyo twari tumaze kuvuga cyane ku bijanye n'isuku kuko hategerezwa kugirwa ikintu gikorwa kugira ngo abagura izo nzoga n'abazinywa bashobore kuzinywa zimeze neza atakintu na kimwe c'ingwara gishobora kubashikira kuko turabona yuko ukuntu zidandazwa naho zidandarizwa hagikeneye gukorwa canke guhindurwa kugira ngo ibintu bigende neza. Turiko turababwira rero yuko ku munsi wa Mungu ejo nta kiganiro kizoba kihari. Twari dusanzwe duteguye yuko twoganiriye ku bijanye n'ico ugwaruka goba gwiteze mu biriko birabera yarusha ariko rero umutumire twari dufise yatubwiye yuko adashobora kuronka umwanya aduha isango yo kuwa Mungu wundi. Nukuvuga rero kuri uwo munsi wa Mungu rero
ukurikira tuzoca tuganira ku bijyanye n'icyo ugwaruka cyangwa inyungu ugwaruka rwiteze mu bijyanye n'ibiriko birabera yarusha bijyanye na politike y'igihugu. Hazoba ari itariki 24. Nuko rero muze muhamagare muri benshi cyangwa mudukurikirane, mutwandikire kuri Twitter yacu cyangwa mutwandikire kuri Facebook. Ababishoboye baze bahamagare kuri WhatsApp bashikirize ibyiyumviro byabo. Nuko rero mwese mwadukurikiranye ikibiriraho kuri YouTube, turashimiye kandi umushingantahe Desire yashoboye guhamagara ku munota wa nyuma. Tukazosubira rero ku munsi wa Mungu itariki 24 tuganira ku bijyanye n'inyungu ugwaruka rwiteze mu biriko birabera iyarusha. Murakoze rero, tuzosubira ku munsi wa Mungu uza. Murakoze.